yabishigikiye ntakiriho. Uno munsi rero umwe rudende asigaye kwisonga n'uyu rero mukuru w'inama nshingamateka, niwe ari mu baturiye irya soko nkuru ya Bujumbura, niwe rero uno munsi kandi ashigikiwe n'umugwi w'abakumyabanga baterekwa iyi ntwaro ya Ndayishimiye rero uno munsi amenya ibanga akavuga ati erega none ntimuzi ko n'isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'abagizi ba nabi babandi nyene bama bahigira Burundi, ni gasopo ari karabaha. Duhamagariye abenegihugu bose gucungera neza ahantu hose hahurira abantu benshi, babonye ikibateye amakenga bakakimenyesha abajejwe umutekano hakiri kare mu ntumbero yo kuzitira tutaronegwa. Jewe rero umuntu yitwa Neva mubona ndapfa kandi napfa ntimuze mundirire kuko nije nzanariyahuye. Biye vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Rosheda YouTube by CTV. Tubazariye amakuru agezweho na amakuru avugwa mu vya politike. Ibintu birakomeye mu Burundi hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibicocoro vyo mu mugambwe CNDD FDD. Perezida Neva yahaye gasopo umukuru w'inama nkenguzamateka Gervas Ndirakobuca bamutazira General Ndakugarika. Uyo kandi akaba muhaye gasopo mu gihe Ndakugarika ndetse na Reveriyano Ndikuriyo n'akandi karwi kadashigikiye ibikorwa vya Perezida Evariste Ndayishimiye abiyita ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza koba kariko karasya katazambaye kugira kikureko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe Perezida Ndayishimiye nawe ariko arakora ibishoboka vyose ngo yubake umugambwe wundi ariko wubakire muri CNDD FDD. Ivyo bikabonekera mu bikorwa ariko arakora hirya no hino mu gihugu. Ivyo bikorwa bikaba bikorwa mu citwa Bene Samurarwa nawo ngo n'umurwi wa Perezida Ndayishimiye uri kurakora ibishoboka vyose kugira ukundishe abarundi Perezida Evariste Ndayishimiye, nubwo biboneka ko abamugaya abamunenga ko ataco yakoze ari benshi, ariko ararondera abamufasha kugira yikundishwe mu barundi maze bamugarurira icyizere. Ariko ico bikoze nuko ngo abarundi baramaze kubona ko Perezida Ndayishimiye ataca ashoboye, n'abategetsi ubwabo barabizi neza ko Perezida Ndayishimiye vyamunaniye gutwara, ariko kuko akiri mu mabanga ngo barampfuka kugira ngo babone ko ibiti barimwo bo bimanamwo kabiri bironderere umukate wo guha abana, nayo ubundi ngo barazi neza ko mukuru w'igihugu ataca ashoboye kandi ko ivyo gutwara vyaramutaye kuwa amazi. Ivyo kandi bikaba biza bisongera isibe mu gihe igihugu kiri mu bibazo vy'umutekano. Duheruka kubabwira ukuntu mu bategetsi bafise ubwoba inyuma yaho Muharire Tabara bandanije kwigaragaza ku rubuga. Ejo hahezeho twarabahaye video y'urongoye igisirikare ca FNL Aloys Nzabampema. Ni video mwakunze muri benshi. Aloys Nzabampema akaba yaratanze ultimatum avuga ko ubutegetsi butegerezwa kwemera ibiganiro canke se hagakora inkoho. Iyo video ushobora kuba utarayikurikiye, uraja musi yino nkuru maze urabeho video y'umuhari FNL ya Aloys Nzabampema. Aloys Nzabampema akaba yarasavye ko abandi bose bagwanya ubutegetsi bwa Gitega boja hamwe maze bakagira ibiganiro, bagahuriza ingufu hamwe maze bakikura ko iyo ntwaro yacinyije abarundi ibahijeje mu bukene kandi ubukene butagira izina. Amakuru tugiye kugaruka ko muri kano kanya na makuru adasanzwe, na makuru ateye ubwoba, aho intambara ikomeye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'ibihangange birimwo mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka. Uyu nawe akaba ari Gervas Ndirakobuca bamutazira Ndakugarika, ndetse Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba ari muri ako karwi nyene kaba Gervas katerekwa ivya Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyi ntambara mu vy'ukuri iraza kugarukira hehe? Abenshi bavuga ko aya makuru ari ibihuha, ariko kahise kerekana ko muri CNDD FDD iyo hatanguye kuvugwa amakuru mwene nkaya baba batarira busema, kubera ko nko mu mwaka wa 2007 abakurikiranira hagufi vya politike
y'idari muri CNDD-FDD batangaje ko hari zuguruzuguru hagati ya Nkurunziza na Hussein Rajabu, abantu bavyita insaku. Nkurunziza ubwiwe yarabibeshuje atangaza ko ataco mutandukanya na Somambike wiwe Rajabu basangiye vyinshi mu ishamba. Abavyise insaku bagiye gutangara babonye ko ibintu vyari ukuri bitari insaku, aho Nkurunziza yarwishije imvura ivanze n'imiyaga maze Hussein Rajabu rukamwuzurira ko akisanga mu mpimba, aho yamazemwo imyaka ishika kuri 7 mu nyuma akaza gutoroka ibohero agata akomoka, gushika naho amakuru avuga ko Hussein Rajabu yoba yaraguye mu buhungiro, nkuko amakuru amwamwe bivuga nuko atavyemezo vyemeza ko Hussein Rajabu koko yapfuye ahari. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ikintu nk'ico carabaye, aho abarundi bagiye gutangara batanguye kumva ko hari icuka kibi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwari umushikiranganje wa mbere ico gihe General Alain Guillaume Bunyoni, aho bakurikiranira hagufi vya politike y'indani muri CNDD-FDD batangaje ko hari zuguruzuguru hagati ya Ndayishimiye na General Alain Guillaume Bunyoni. Abantu bavyita insaku, abavyita insaku bagiye kuvyemera. Ndayishimiye akora ikintu gikomeye General Alain Guillaume Bunyoni akamukura mu mabanga, nyuma yo kumukura mu mabanga akamwagiriza ko yatembagaje ubutunzi bw'igihugu, akamwagiriza ko yagomvye kumwica, akanamwagiriza ivyaha vyinshi cane, akamuta muri yomi bakamufunga, agafungwa imyaka irenga 2 mu nyuma akaza gufungurwa. Ariko ubu Alain Guillaume Bunyoni ameze nk'intare yahongotse amenyo, ubu nta kivugwa mu Burundi, ubu asa n'uwibagiranye. Ubu rero ubu hagezweho izindi nkuru ziriko ziravugwa cane ko CNDD-FDD hari umugambwe uri kuracanamwo muri kino gihe, harimwo uwo mugambwe ngo ukaba bamaze kuvukamwo ico twokwita iyindi migambwe 2. Aba bikurikiranira gufi rero bakaba bavuga ko uruhande rwa Ndikuriyo Ndirakobuca ndetse n'abandi bacunganye n'uruhande rwa Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe, navyo rero bamwe bakaba bavuga ko ari ibihuha, ari amakuru yo gucanishamwe inzego, ariko ababivuga uko bazotahura ko ari ukuri mu gihe ibintu bitanguye kuyangara, kandi Misiri imbere yo gose iraza kwerekana ko ari ukuri canke atari ukuri. Ibi bintu rero vyatanguye kuvugwa bigenze gute? Hari ubwoba bwinshi cyane. Hari amajambo yatanguye kuvugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ayo majambo akaba yerekana ko hari icuka kibi hagati y'ivyo bihangange, aho rero bamwe n'abandi bavuga ko Perezida Ndayishimiye yoba ari gasopo ikomeye yahaye Gervas Ndirakobuca, aho umumenyesha makuru wakaba narongoye radio RPA Bob Rugurika nibwo yarakoze umwihwezo ku majambo aherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu gucaturiye isoko nkuru ya Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2013. Rugurika akaba yabivugiye mu kiganiro caremeshejwe ni radio RPA asanzwe anarongoye. Ikiganiro kikaba cari kiremeshejwe n'umumenyesha makuru yo radio Ines Gakiza, aho Bob Rugurika yavuze amabanga atari make, akaba yasiguye ko abarundi batofata amajambo ya Ndayishimiye nko kugangabuka, ahubwo ngo umukuru w'igihugu arazi ico yayavugiye ndetse n'ico yavuze agamije. Rugurika akaba yashoboye guhuza ivyashikirijwe na Ndayishimiye n'ibihe vya politike y'iki gihe irangwa mu mugambwe CNDD-FDD, aho hari ibihushane mu butegetsi. Abategetsi ba CNDD-FDD bakaba bavuga ibihushane kucateye umuriro mu isoko nkuru ya Bujumbura. Ines Gakiza yararemesheje ikiganiro, yabanje kwibutsa ibihushane biri mu majambo aherutse gushikirizwa na Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganje wiwe ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Mu kiganiro n'abanyagihugu co kwigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nibwo General Leonidas Ndaruzaniye ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yabwiye abanyagihugu ko icaturiye amasoko yose amaze gusha mu gihugu kitaramenyekana. Uyu mutegetsi akaba yagize ati: gushika ubu nta kintu kiratwereka ko hari ubugizi bwa nabi bwakozwe muri birya bintu vyashikiye amasoko. Gushika ubu dufata ko ari amasanganya kuko amatohoza akogwa nta na rimwe riratwereka yuko harimwo ubugizi bwa nabi. Inyuma y'ukwezi kumwe n'igice umukuru w'igihugu nawe akaba yabajijwe na BBC Gahuza
icoba giturira amasoko amaze imyaka asha agatokombera mu Burundi. Ndayishimiye yaciye yikora mu gahogo arayicumurya abantu bifata ku munwa, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize ati none ntuzi ko isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora basanze ari barya bagizi ba nabi nyene n'ubu baguma bahigira igihugu c'u Burundi. Ayo ni amajambo ya Perezida Ndayishimiye. Dushize hamwe ibishikirizwa na Evariste Ndayishimiye hamwe n'ivyaheruka gushikirizwa n'umushikiranganje wiwe General Leonidas Ndaruzaniye ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, biravuguruzanya nibihushane. Ndayishimiye yatangaje ko amatohoza yaheze, aranavuga mu rwinshi ko isoko ya Bujumbura yaturiwe n'abagizi ba nabi, mu gihe umushikiranganje wiwe nawe yaheruka gusubiramwo ibimaze imyaka 13 bitangazwa n'umugambwe CNDD-FDD ko isoko ya Bujumbura yaturiwe n'isanganya. Ni kuki none Ndayishimiye ashimye kuvuguruza muri 2026 ivyari bimaze imyaka 13 bitangazwa na CNDD-FDD? Ibi bintu birimwo ikintu gikomeye cyane abarundi badashobora guhita batahura, ariko reka tubahe umuco ndetse twumve nico bano bategetsi bompi basigura canke ivyo bavuze vyerekana. Ruguri kavuga ko ari gasopo kuri Gervas Ndirakobuca n'abayoboke biwe. Mu mwihwezo wiwe Bob Rugurika akoresha imvugo isa n'iyikeza Evariste Ndayishimiye kuko ivyo yatangaje bihuye neza n'ivyari byaratangajwe mu matohoza ya RPA kucaturiye isoko nkuru ya Bujumbura. Rugurika abanza kwibutsa ko Ndayishimiye yavuze ivyazi neza kuko igisoko isha kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere 2013 Ndayishimiye yari umuyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vy'igisoda mu biro bikuru mu biro vy'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza. No kuvuga ko yari umwizigirwa wa Nkurunziza ku buryo yamenya amabanga menshi kubitegurirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Rugurika avuga ko mu matohoza yakoze izina rya General Major Evariste Ndayishimiye ritigeze rigaragara mu bagize uruhara mu iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, ariko bidasigura ko integuro zavyo atazimenye. Rugurika yaciye yibutsa amazina y'abategetsi bakuru bavuzwe ko bagirishije amanama yo gutegura iri turirwa ry'iriya soko nkuru ya Bujumbura. Izina riza ku isonga ni Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yarajejwe iperereza Service National de Renseignement hamwe na General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika. Kuri aya mazina hariyongera ko irya Majoro Maregosi Matiyasi Basabose batazira Kazungu Diego yari komiseri w'isoko hamwe n'abapolisi n'imbonerakure. Rugurika agasigura ko inyuma y'imyaka 13 benshi mu bateguye ako kabi kabishe bamaze gupfa. Ubu rero Perezida Nkurunziza na Adolphe bakaba ari bateguye uyu mugambi nabo baramaze kwitaba Imana. Umutegetsi mukuru yagize uruhara muri ako kabi kabishe akiri muzima ni General Gervas Ndirakobuca wenyene. Uyu rero akaba ari nawe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatumbereje ko ubutumwa abenshi bibajije ko ari kugangabuka, ariko akaba umukuru w'igihugu yavuze ivyazi nubwo akunda kuvuga amajambo yose amuje mu kanwa. Ariko kuri kino kibazo c'isoko nkuru ya Bujumbura kimaze imyaka benshi bibaza isoko yaturiwe nane n'uno munsi amasoko agumasha. Umukuru w'igihugu rero yavuze ivyazi kandi hari ubutumwa yaratumbereje kubagize uruhara mu iturirwa ry'iyo soko harimwo n'umukuru w'inama nkenguzamateka muri kino gihe Ndakugarika. Umumenyesha makuru Rugurika yasiguye ko iki gihe Gervas Ndirakobuca ari wari ku isonga ry'uruhande rurwaniriza Ndayishimiye mu butegetsi. Umumenyesha makuru Bob Rugurika yasiguye ko iki gihe Gervas Ndirakobuca ari wari ku isonga ry'uruhande rurwaniriza Ndayishimiye mu butegetsi bwiwe, naho Ndayishimiye rero atamuvuze mu izina. Niwe Ndayishimiye afise mu bwenge bwiwe mu bo yise abagizi ba nabi baturiye isoko nkuru ya Bujumbura. Ndayishimiye avuga ivyazi kuko naho atabigizemo uruhara byose vyateguwe abona kandi bitegurirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu aho Perezida Ndayishimiye yari hafi. Ubu rero Ndayishimiye na Ndirakobuca bakaba bafise ivyo badahuriza ko, nico gituma Ndayishimiye yarayamenye ibanga mu kuvuguruza ivy'umugambwe CNDD-FDD wari umaze imyaka 13 ubesha abarundi. Ndayishimiye akaba yemeye gusubiramwo ibishikirizwa n'abatavuga rumwe na leta bavuga ko isoko nkuru
ya Bujumbura yaturiwe n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. ni ukuvuga ko Ndayishimiye yashatse gutera ubwoba Ndirakobuca ko naho ariko aramurwaniriza mu butegetsi yokwibuka ko ashobora kumumenera amabanga ndetse akamumenera ibanga ku isoko nkuru ya Bujumbura yaturiye. Ndayishimiye yoba yifuza ko Ndirakobuca aca asha icoba maze ntasubire kumugwanya kuko azi neza ko kumugwanya nawe byo mugira ko ingaruka, amaze Ndirakobuca aca yikosora mu karwi kariko yisokora mu karwi kariko gategura kuburabuza Ndayishimiye kugira ngo ntashobore kwitoreza ikiringo ca kabiri mu mwaka uza. Ivyo rero Perezida Ndayishimiye akaba bikoze kugira atere ubwoba ico gihangange maze ivyo kumugwanya abihebe canke se abisokorokemwo kuko ari kwisonga ry'abariko barabitegura. Kuri iyi ngingo Bob Rugurika akamenyesha ko abarundi batofata biherutse gushikirizwa na Ndayishimiye nko kugangabuka, kuko Rugurika avuga ko umukuru w'igihugu yahamagaye umumenyesha makuru wa BBC Gahuza afise ubutumwa yateguye gushikiriza abarundi ndetse n'abanyamahanga. Ubwo butumwa bukaba bugenewe, ubwo butumwa rero bugenewe Ndirakobuca ariko ntiyamuvuze mu izina, ariko n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyene General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, ashigikiwe bikomeye n'umurwi munini w'abarwaniriza Ndayishimiye indani muri CNDD-FDD. Umwihwezo wa Bob Rugurika ukaba urimwo ibinyegezwa vyinshi, tukaba tugira tubanze tubasangize nk'uko Bob Rugurika yawutanze. Cyambere nashaka kuvuga nuko umukuru w'igihugu iyo mubonye agize sortie médiatique nk'ijya, haba hariho ubutumwa précis afise ashaka gushikiriza abarundi. Rero ndiko nkorera ku makuru tugerageza gukura mu bamwegereye hamwe n'ibimaze imisi biri mu mugambwe CNDD-FDD. Sinzi ko twese dushobora kuba tubibona gutyo, mugabo hariho ikibazo no musi gikomeye muri CNDD-FDD. Sinzi ko uno musi turi kwa Mungu, ariko kuwa gatandatu uheze, ni kuwa gatandatu ndi ahubwo ejo uheze, uyu unyene uheze wala mu ntara ya sinzi hariya mu Rumonge, President Ndayishimiye n'abayoboke biwe ufate uno musi President Ndayishimiye ariko arashinga ishami giwe mu mugambwe CNDD-FDD bita ngo Bene Samuragwa. Uno musi ico kintu bita Bene Samuragwa gifise amakomite mu gihugu cose. Kuri uyu rero wa gatandatu bari banahuriye muri commune Rumonge, hariya mu Rumonge, aho bavuga ngo bagiye kugira ibikorwa rusangi, ariko bari bategekanije n'ibintu byo gutanga imfashanyo. Baratanze ibintu byinshi mu by'amasima, imiceri, ubona yuko rero harimo n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Ivyo rero kubona President Ndayishimiye ariko arabikora akabicisha muri ico kintu bita Bene Samuragwa, hamaze imisi habera amanama hari hose muri za Kamenge mu majoro y'amakomite atandukanye, bavuga ko ico kintu bariko bagikwiragiza mu gihugu cose. Nukuvuga ko n'uyundi mugambwe uri mu mugambwe CNDD-FDD, nukuvuga ko nuko batarageraho basambura nyene bavaneko, ariko hari ikibazo. Ico kibazo naco gihari niki, n'abagumya banga benshi bari muri CNDD-FDD batari bishimiye intwaro ya Ndayishimiye, kandi bari bifuza ko atosubira kwitoza. Uno musi rero muri abo bagumya banga, makuru duhabwa nabegereye President Ndayishimiye bavuga ko mu bisanzwe kujya kuntu yiyimitse jo bundi hareze murabona hataranagera akavuga ngo umugambwe ngo wamutoye ngo asubire kuserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Mu bagumya banga hari abavuga yuko bijya byahonyoye amategeko y'umugambwe, byongera kandi bigaragaza ko yagize forcing, donc ngo yari yimitse ku nguvu. Ariko mu bagumya banga murazi hari ibintu bama bumvikana mu gipfuri kenshi badashira habona. Rero amakuru dukura mu begereye Neva bavuga yuko iyi communication yagize kuri radio BBC, no kuvuga iyi sortie médiatique, harimwo kugomba kugabisha bamwe mu bagumya banga, notama bari mu mugwi w'abagumya banga mu bayobozi mu batwara CNDD-FDD bo bita abategetsi, bashaka kumubuza kwitoza nk'uko yamaze wewe kwiyimika. Rero bakavuga bati bari bavyipfuje kubikora kubimubuza,
ariko bamwe bakavuga ko bashaka no kumukura mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, bashobora kubicisha mu kumukura mu mugambwe, bashobora kubicisha mu bindi. Abagumyabanga murazi nta kintu na kimwe bubaha by'amategeko, nawe nta na kimwe yubashe, nibo bazi uburyo bashobora kubikoramo. Rero hari abavuga yuko Perezida Ndayishimiye hagiye yashatse kugabisha rumwe mu ruhande ruriko ruragwanya iyi ntwaro yiwe n'uyu mugambi wiwe wo gusubira kwitoza, kuko ngo bariko banavuga yuko ikibateje ikibazo ari iyi manda ariko aratwara ya Union Africaine. Hari abariko baravuga rero yuko borindira akayiheza, kuko iyo manda yoyo azoyiheza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka buca utangura, bakabona rero ko ariho bomwivuguruje bakamwirenza. Abo badede nta uzi ingene baba babitegura. Rero bavuga ko ubwo ushatse kuvuga ruhande ko aba bagizi ba nabi bama bahigira Uburundi yavuze ari bagenzi be muri CNDD-FDD. turabishikako. Erega uretse ko asanzwe azi ko CNDD-FDD ari umugambi w'abagizi ba nabi, erega yama yabivuze. Ines, ibuka iyo ariko aravuga ngo yaramenye ko hari abategetsi ngo muri bo ngo mubo bakorana ngo bakora ibishoboka kugira igitoro ntikize, erega abita abagizi ba nabi. Nabo rero yise abagizi ba nabi naho atabadoma k'urutoke, nabari muri CNDD-FDD ariko batabona ibintu kumwe nawe, naba bariko bagomba kumwivuguruza ejo bundi aho azorangiriza manda ya Union Africaine. Rero muri bo rero ngenda babwira amakuru duhabwa nabo, bavuga yuko uwo mugwi w'abagumyabanga Ndayishimiye batemerekwa intwaro ya Ndayishimiye harimwo umukuru w'inama nkenguzamateka General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Uyu nawe rero niwe uno munsi ari kwisonga ry'akagwi kakoze ibishoboka mu guturira irya soko nkuru ya Bujumbura. No mu matohoza RPA dufise, mu mazina aguma garuka, mu manama yabaye kumbure turabishikako, harimwo General Adolphe Nshimirimana, abantu bose baramuzi, yarishwe umuhisi, yararongoye ibiro bikuru vy'iperereza muri ujya mwaka w'ibihumbi 2013. Niwe ari kumwe na General Gervais Ndirakobuca bari bakorana amanama yo guturira irya soko nkuru ya Bujumbura. Rero uno munsi General Adolphe Nshimirimana ntakiriho, Perezida Petero Nkurunziza yabishigikiye ntakiriho. Uno munsi rero umwe rudende asigaye kwisonga n'uyu rero mukuru w'inama nshingamateka, niwe ari mu baturiye irya soko nkuru ya Bujumbura. Niwe rero uno munsi kandi ashigikiwe n'umugwi w'abagumyabanga baterekwa iyi ntwaro ya Ndayishimiye. Ndayishimiye rero uno munsi amenya ibanga akavuga ati erega none ntimuzi ko n'isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'abagizi ba nabi, babandi nyene bama bahigira Burundi. Ni gasopo ari karabaha. Hajya abarundi barabibonye, Perezida Ndayishimiye ntiyavuze izina, nta nico yavuze agiye gukora, murabibona, nta nico yavuze agiye gukora kuri abo bagizi ba nabi. Bisigura ko Perezida Ndayishimiye azinanye n'abo bagizi ba nabi, kandi muri uno mwanya ariko abakingira ikibaba. Ariko bigaragara yuko kubona yaragasohoye kajya kajambo kujya kuri akakumena rijya banga karimena, uno munsi bigaragara ko ni ikintu bita ubutumwa, n'ubutumwa yahaye umugwi w'abagumyabanga bariko baramugwanya, uwo mugwi urongowe n'umwe mu bagenerale baturiye irya soko nkuru ya Bujumbura. Bisigura yuko ejo hirya y'ejo abarundi ntidushobora gutangara tuje tubona uyu mukuru w'inama nshingamateka bamenye nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca, uje ubona abapolisi, igipolisi, igisirikare cyangwa iperereza bamushizeko amaboko bakamufata bakamutwara imbere y'intahe, kumwe bafunga ba Bunyoni, kumwe Ndayishimiye yafata agafunga Bunyoni nyene, abantu bose bagatangara. Uno munsi Gervais Ndirakobuca ashobora guja gufungwa kubera rijya jambo Ndayishimiye yavuze ati none ntimuzi ko n'isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe.